Ndabaramukije mwese shiti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu muri Dende Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu muri Dende Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbakengurukire mwese murikurikira muri ijya n'ino hatandukanye kandi mbaye n'ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo rya 10 Gitugutu uyu mwaka, akaba ari amakuru rero araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Alengiyome Bunyoni amaze igihe kirekire apfungiwe mu iherero rya Gitega, ndetse bikanavuga ko amagara yiwe atifashe neza, yaravuzwe mu bimenyesha makuru bitandukanye bamutabariza kugira ngo abashe kujanwa kwa muganga. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko ku munsi w'ejo kwigenekerezo ry'icenda Gitugutu uyu mwaka aribwo ingingo zari zafashwe zo kumujana ku bitaro vyo ngaha Igitega, ariko amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko kuri ubu ngubu amagara yiwe yaba yamaze kumucika ngaha mu bitaro vya Gitega, nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Nshuti bamanyi rero mukunda uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyome Bunyoni, mugombe mu musengere kuko amagara yiwe atifashe neza, nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. No mu yandi makuru, umutama w'imyaka irenga 76 yaciriwe uguherayo nubwo atavyemezo mu rubanza rwo gufata ku nguvu. Kanya ku byo bw'idonido navyo turabigarukako. Naho kandi mu yandi makuru nuko tuza kunyarukira mu bijanye n'imico n'akaranga, aho rero Francine Niyonsaba yarayabonanye na Lydia Nzekera umushikiranganje w'inkino inyuma y'ikiringo kitari gito abo babiri baticaranye. Navyo mu kanya kuri yo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Mu Burundi kandi ngo kube hariko haribazwe impamvu amafaranga atangwa adakoreshwa ngo ahere kandi igihugu kiba gifise ivyo gukora. Reka mbanze mbibutse mu vyondi suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Ku buryo bw'idonido rero reka amakuru yacu tuyatangurire kuri ariko aravugwa mu bitaro vyo ngaha Igitega, aho uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyome Bunyoni kuri ubu yoba agwariye. Amakuru twaherukaga kubaha yavugaga ko Alengiyome Bunyoni apfungiwe mu iherero rya Gitega, akaba atara acibona neza, atacumva ndetse atabasha no kuvuga bivanye nuko amagara yiwe nyene yarariko aramucika. Nyuma yuko tumutabarije uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alengiyome Bunyoni, vyatumye hafatwa ingingo yo kohereza abaganga ngo bamupime kugira ngo barabe uko amagara yiwe yifashe. Hama rero haca hafatwa ingingo yo kumujana mu bitaro vyo ngaha Igitega. Gusa amakuru aturuka mu bitaro vyo ngaha Igitega aremeza ko Alengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu amagara yamaze kumucika. Gusa ibi byose bagadondora urutoki ko byaba vyakozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Umuryango wa Alengiyome Bunyoni rero kuri ubu ngubu ukaba uri mwishavu ntangere bivanye nuko ubuzima bw'uyu mugabo cyangwa se by'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi butifashe neza. Naho kandi mu Burundi umutama w'imyaka irenga 76 yaciriwe guherayo nubwo atavyemezo mu rubanza rwo gufata ku nguvu. Bujumbura ku 6 Gitugutu uyu mwaka Harazaro Safari w'imyaka ishika 70 akandi agendana ubumuga harapfunzwe kuva muri 2021 mw'ibehero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba, inyuma yo kwagirizwa n'uwari amupangiye Jean Nkurikiye se umwigeme mutoya w'imyaka 7 ngoko yamusambanije ku nguvu. Uwo yaciriwe urubanza muri Kagarama 2023 na sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa uraruko bwa Bujumbura, apfunzwe ubuzima bwe bwose mugihe kandi atacemezo na kimwe cyo kwa muganga cerekanywe. Lazare Safari w'imyaka 26 kandi arwaye urute rw'umugongo, nabona neza kandi ntiyumva, apfa umupfakazi kandi akaba yaribana wenyene.
akaba kandi apfungiwe mu ihorero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba kuva mu mwaka wa 2021. Yapfunzwe yitwariwe n'umupangayi wiwe ariwe Jean Nkurikiye, umuvyeyi w'uwo mwigeme, amwagiriza gushurashuza umwana wiwe umwigeme. Ababanyi ba Lazare Safari bariyamiriza bivuye inyuma ivyo ariko aragirizwa. Ihagarikwa ryiyamirizwa mu Buterere. Muri 2021 Lazare Safari yari yaciye iwe mu Buterere, uraruko bwa Bujumbura, aho yahagarikwa n'abawanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi CNDD FDD imbonerakure zari zirongowe n'umupangayi Jean Nkurikiye yari amuheraniye amezi ashika 6. Imbonerakure zama zavuzwe mu mabi nk'ubwicanyi n'ayandi mabi akorerwa abikekwa ko batavuganwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Indongozi z'uwo mugambwe ziriyamiriza kandi ibyo zagirizwa, ahubwo zo zikagiriza amashirahamwe ashikiriza ivyo imbonerakure zikora ko ashaka gucafuza isura y'imbonerakure ndetse n'iy'u Burundi. Baciye bamujana kuri zone bamwagiriza ko yasambanije uwo mwigeme mu kinyoma gisa no kugomba kumunyaga iparasera ryiwe. Iyumvirizwa ryiwe ry'inyamiramabi ya mbere ryagenze neza, amaze kubona ko uwo mutama ahakanye ivyo yagirizwa kandi yatacemezo na kimwe gihari. Iyo nyamiramabi yaramurekuye, ariko kandi bukeye bwaho Jean Nkurikiye yaciye ararika izindi mbonerakure ndetse n'abapolisi baramutwara. Umutama w'imyaka ishika 70 yamaze ndwi imwe mu gasho k'igipolisi imbere yo kujanwa mu ihorero rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba. Urubanza rutagira ivyemezo. Kubw'ingingo ya sentare yabonywe n'imboneshakure yacu, Lazare Safari yaciriwe urubanza muri Kigarama 2023 na sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa uraruko rw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Acirwa gupfungwa ubuzima bwe bwose ndetse no gutanga ihadabu y'umumiliyoni w'amafaranga y'amarundi agahabwa Jean Nkurikiye se wa mwigeme y'indishi y'akababaro. Muri urwo rubanza kandi nta cemezo na kimwe catanzwe. Afashijwe n'abapfunganywe, Lazare Safari yarunguruje urubanza muri sentare y'iyungururizo ya Ntahangwa. Imyaka 2 inyuma yaho nta nyishu n'imwe araronka, ariko kandi uwo yari amupangiye n'ubu aracari muri parasera yiwe, akaba ayibamwo ataco yinona. Ikibazo ku butegetsi ndetse no ku butungane, ivyo biratuma kandi kwibaza ibibazo bikomeye. Jean Nkurikiye yoba ariko arakura hehe ubwo bushobozi nk'ubwo? Mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura kandi haribonekeza ubusuma bw'isubiriza bw'amatongo keshi bukorwa n'abantu bari mu mabanga ya leta, rimwe na rimwe batahashitse bataburanye ndetse n'abibwa ayo matongo. Ubutungane n'amategeko ngenderwako. Vy'ukuri ubutungane bwoba bushimikiza iki kugira ngo bucire urubanza umuntu w'umwagiriza ko yasambanije ku nguvu umwana mu gihe atavyemezo bihari? Hoba kandi hari indishi ihabwa koko abantu barenganywa bazira ko ukwihenda k'ubutungane? Ivyo bibazo byose ntibiratora inyishu kuri Lazare Safari n'umuryango wiwe. Akamo ko gutabaza gatumvirwa ku myaka 76 n'ubumuga kandi ariko ararenganywa. Lazare Safari abandanya apfunzwe mu buryo bugoye cane, arindiriye ko azotunganizwa muri kazoza, ariko bikaguma biteba. Umuvugizi w'ubuyobozi bukuru bujejwe amabohero n'umushikiranganje bujejwe ubutungane ntitwabatoye kugira ngo bagire ico bashikirije kuri iyo dosiye, nkuko amakuru dukura n'ubundi ngaha abishikiriza. Naho mu makuru ajanye n'imico n'akaranga, Francine Niyonsaba yarabonanye na Lydia Nsekera, umushikiranganje w'inkino, inyuma y'ikiringo kitari gito ababa babiri baticaranye. Uwo munonotsi w'umurundikazi yabiciye bigacika mu kwiruka akegeranya imidari yahawe umubonano n'umushikiranganje w'urwaruka, inkino n'imico kama kuri uyu wa 3 Gitugutu uyu mwaka. Hari haheze kandi ikiringo kitari gito uwo munonotsi n'uwo mushikiranganje yasanzwe arongoye Seno
batagaragaye ku gasanamu kamwe, mbere hakaba kandi haravuzwe no kutumvikana hagati yabo bivuye ku kuntu Francine Niyonsaba yagiriza Seno ko itamufashije igihe ngo akurwa mu nkino za Jeux Olympiques muri 2021 zabereye i Tokyo mu Buyapani. Lydia Nsekera kandi aheruka gutanga umuco kuri ivyo mu ruganda ruherutse gutunganywa na Seno kubamenyesha amakuru b'inkino. Yasiguye kandi ko mu gihe umunonotsi agize ikibazo afashwa n'umumenyereza wiwe nawe nyene ubwiwe, kuko ngo Seno atabubasha ibifise bwo kwinjira mu bijanye n'ingingo z'abahagaritse. Uyu mubonano kandi uvuze ibintu byinshi nk'uko tubikesha uwo munonotsi. Mu byo baganiriye harimwo ibijanye n'ukuntu ngo hoba ugushigikira no kwitaho abanonotsi gufasha mu kubategura haba ku rwego rw'igihugu canke ku rwego mpuzamakungu kugira ngo abanonotsi baje ku rwego rwo hejuru. N'umushikiranganji w'urwaruka kandi nkino n'imico kama yaheruka kandi gutangaza ko ashaka ko ngo hobaho ishirahamwe ry'aba Olympique b'abarundi bose, no kuvuga abanonotsi b'abarundi bamaze kwitabira Jeux Olympiques kugira ngo bafashe mu gutegura abanonotsi bashasha. Nibi yashikirije mu ruganda rwo guhanahana ivyumviro ndetse n'abamenyesha amakuru b'inkino vyateguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Seno igerekerezo rya 2 Gitugutu uyu mwaka. Naho mu Burundi hariko ribazwa impamvu amafaranga atangwa adakoreshwa ngo ahere kandi igihugu kiba gifise ibyo kigomba gukora. Amafaranga mvamakungu atangwa ngo ntakora ibyo yasabiwe ngo ahere. Ivyo byamenyeshejwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubutunzi Arende Kumana, aho yamenyesheje ko ku mafaranga umumiliyaridi 1,900,000 z'amadolari yatanzwe ni banki y'isi Banque Mondiale kugira aze afashe mu migambi 16 irangurirwa mu Burundi, bice hafi 22% ariyo ngo yakoreshejwe yonyene. Ayagera ku miliyoni 600 yasubiye inyuma ataco akoze. Ibyo bishikirije kuri uyu wa kane igerekerezo ry'icenda Gitugutu uyu mwaka mu nama yagiranye n'abakurikiranira imigambi ifashwa mu mugongo n'amashirahamwe afashanya no Burundi mu iterambere. Akaba rero yashize umuco kuri ivyo byose, agasaba leta rero y'u Burundi ko amahera yose aba yatanzwe agomba gukoresha ivyo aba yagenewe. No mugihe kandi mu Burundi busanzwe n'ubundi bufashanya ni banki nkuru y'isi cyangwa se busanzwe buterwa inkunga ni banki y'isi mu migambi y'iterambere itandukanye nk'uko amakuru n'ubundi atangwa abishikiriza. Reka rero dushimire mwese mwari kubudukurikira muri mu micunguraro itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari kubadukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu, kabari mu ntara zitandukanye uko ari 5 zashizwe ko mu ngenzo shasha, hari mu Bujumbura, Butanyerera, akaza Burunga ndetse n'izindi zitandukanye zigize Uburundi. Ndabaje kudondora abari mu makomine yose agize igihugu cyacu Burundi, ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Nitwo kwibagara kandi abari kubadukurikira bari mu ducimbiri, imitumba, amazone bitandukanye bigize igihugu cyacu Burundi. Reka kandi dutere yambu tunashimira abari kubadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, abari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abari mu Uganda, muri Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugani wacu wa Afrika. Nabashi kudondora mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza muri iki gitondo. Reka kandi dutere yambu abari kubadukurikira bari mu makungu ya kure, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia, abari i Buraya, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Iri rero ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Rudeni ya Isange TV, isheni bashikiriza makuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbibutse ko fyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo muze muraba mbere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri nomero kuri yanyu mukunda cyane mu Rudeni ya Isange TV, ishene ibiri kuri abashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.